ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Reka ndakumvire nk'umuntu ndahapangira uwundi munsi none ntubona ariko rero gipenda kubwira enquête je ndayibandanya ivyo bihebe erega nungahira usanga ukuri kuriho gipe plan indirera aho gurazi ndakubwira nukuja mu bitaro kubaza ujya yarokotse kuko ukuri ni wagufise ugira ujeyo vyahavuye bigenda gute tutagikana nukuri vraiment murakoze kunyakira mu mwanya muke wanyu mufise bisanzwe cyane yego vraiment ndazi ko abagwayi batabaha gahinda jewe ntawe ntakira igihe cyose bishoboka kabisa ashamugira neza hariyo kanyenyeri mpamakuru tuno munsi amakuru yose je kuyarondera ngaha kuri hôpital yego ufite bambwiye ko hakenewe autorisation yawe kugira nshobore gukora interview n'ujya yarokotse ku bwato nukuri mwihangane urabona hari uburemere bukomeye bw'amaprekosyo twafashe ariko ni ku umutekano ujya mu patient ku muryango w'embere gusa gusanga hari umupolisi kwe mana biraryoshe cyane iyo wumva ngo abantu barakora ikibi aho ntawe ushobora kumushikira ndibatse umwete wabisha we ntawuzisha ejo bundi hari wiyoberanije aza yinjira yigize umuinfirmier turamufata aha byoroshe c'est pas possible ivyo birabaho ngaho irusangi reka byari bitangaje amarezima yaciye yiruka nitwanamufashe tikuruma ntituzomenya uwashatse kugira nawe umugwayi wacu amarezima sha mugarenda ngorane uko biri kose n'umuntu ashaka ko abateye bakananyuruza burya bwato batamenyekana exactement twaratahuye ko bashaka kunigira ukuri menshi twaciye twongereza rero amamezire de sécurité ku buryo tanu wegera kiyacumba amana arahiriwe ahubwo ko yahasanze abaganga bafise conscience professionnelle nayo ubundi ho kuba baramwishe aha nategetse ko n'amavisite médicale aba contrôle erega twarinjiranye cyane biragoye kumenya ko umuntu aje kwivuza vy'ukuri koko canke katazanye na tubiri muga rero ngira na jewe bankurikiye hariho abagabo babiri bambaye bagumye bandaba ninje ngira na je bashaka kunyicama yagumye umutima ntabagusanga ngaha n'ukuri baje babonye n'abasiti ziga ni uniforme zawe ahubwo mpava mpindura kubera iki ubundi ndashaka kumva témoignage ujya muri escape kuko ukuri yabonye niko kuzodadanura enquête yose asha mfatiye ku kugene bamuhiga kugira bamuzimanganye bamuntumye burundu nta nkeka babikoze yarababonye yego nega docteur Gikana tabaza none niyampa témoignage yiwe sije bazoca bashira kuri liste noire ya wumva bazondeka nkaguma mu mwidegemvyo gushira habona ukuri bana ndakubona ukuri bazopfa banyica ayo rero ni amariske mumenyereye gufata mu mwuga wanyu urabizi wo kumenyesha amakuru amariske y'umwuga ari wapi docteur wapi un bon journaliste est un journaliste vivant niko batwigishije muri formation kandi mugabo birumvikana sha yega nangaho usange tugukeneye uhema maze gupfa uba ubukimariki babaseruka n'abarengero bigura bangurukanye gusa ndakeneye kubanza kwiyumvira neza strategie nokoresha kuko ndakeneye kwiyankete yova mu nzira bamahoro vraiment mutekane nakara umugwayi wacu ntaramera neza ku buryo mukorana ikiganiro witondo birabe neza ubundi vyokunda reka mbe ndabangiriye urakoze wewe byo kododora ku muryango urabizira urazi ko wamushika wirongeza utadodo na dodo asiko nkubatsi kuva ryari umuntu yinjiye kwa mwene wabo arenda kudodo ebyo biseri n'umutuza namusivye ariko namusivye nicaranye n'abantu bahambaye wewe ntubona kuzavumara amaza wewe abahambaye ngari rusange bandu tajewe dusange umuryango w'abarengero ni bande nagatanga ikintu cyari kukuzana ngaha atari by'abarengero n'abaseruko Nega data wanje ubona ho nagize higabda John ndakubwira uri kura tubuze iterambere wewe uvyumve hego fundi jewe John twari tuzi ko bayi perezida wa komite y'izine uzoca uhagarara inyungu zacu mu muryango none ahubwo ni wewe utubereye intambamye yego sinda guhisha gushikuje sinumva ikosa nakoze iki
ni gute ucuditse n'abaseruke mu kunyima iby'amashe y'amakonjerateri wewe ubwo urazi ko jewe ndi umutima wezine wewe ntibyumvikana ndazi ko wambaye ariko je nakubwiye ko ndi muri iki kibanza kubw'ineza idakumira apana kubwabo dusangiye umugwi gusa hakuri itegeko gusa birabizi umviriza uko kuntu rero wewe wama wikike inyuma y'amategeko ugira utoteze bene wanyu ndakomenyesha ko je bingeze ahantu oya funde bingeze ahantu oya so kwinyegeza inyuma y'itegeko nukwanga kwavyuka amatati urabizi ko ivyo ngayo rusangi byava kugukumirana none amategeko abuze iterambere ryabiwaye abuze iterambere wewe wumva amategeko nyabaki ico woginzi oya funde igihe cose izini rashiraho ibisabwa ugira umuntu atsindira isoko rinaka iyarangirewe nawe nkamukwije uraho ku isoko izogucika none we utumariye iki mu ncamake Jesi ndakuvuga utumariye iki ikosa rya mbere mu buzima no kutamenya icuri ubwa kabiri no kutamenya yuva urabizi wega John none jewe nakubwiye ko nazi condi wewe jewe John ndazi yo navuye kandi ndazi niyo ndiko ndaja umveza ndakumenyesha ubwa nyuma iyo ubuhazi womenya ko umuryango uzi imbere ya vyose uravyumva narenzi ko uciye ubwenge bwo guharanira neza n'iterambere ryacu none wapi none nta ivyo wigira wapi ndakubwira je ubwenge ndabufise kandi gushikuno munsi nibwo buntunze uravyumva umenye neza abo baseruko wishinga umunsi bagushibuye bakaguta nta bandi bazogusubiza kwa gashambara atari twega abanyamuryango ico kimenyigije mu mutwe ako gashambara uvuga rero ga ni nka kamwe heruka gushira kuri babactionnaire bamaze iminsi bakwidogera ngo baririye amahera akora ivyo ako ni gashambara uvuga ibyabajya rero biri hagati yanje nabo byumva oya banzo mbwire ifundi banzo mbwire mu kubarira udufaranga twabo niko wari kurabereka ko umuryango uzi ubwa mbere udufaranga twabo none iyo utigira gugu ukanyima igihe feri y'amakonjerateri sinakiremo isoko abactionnaire babarengero nkuko nabibemereye ucura dekona none fundi nkwereke kuki wewe wabemereye amasoko kandi uzi ko amategeko yizira bitegekanye amategeko numva ndakubwire wewe naho uri umurengero naho uri umactionnaire principal nuco bikora uko uvyumva kizire Allô boss Cumi. Allô? Oui, allô boss Cumi. Yewe. Sa. Kuteba kunyitaba namaki. Ha. Narimbanje kuraba ko atamusumye urusaku yohava twumva. Okay. Turashaka kuvugana ubu none. Ego, harabona boss. Ndeko nakubwiye ndindiriye ko mugira uko byagenze ntabura. Mbwira rero ubu nico naguhaye warayikoze. Wapi boss? Ntibyabaye bigikunda. Umve wa muhungu ubashe. Ubu rero wa mugesera yacariho. Ego. Niyo mpamvu nari nabuze ko ndabivuga kuko ubundi urabizi ko ntesha wa boss. Nubu sindavyumva. Mbwira ingene imisi sanze yakunaniye kandi niziruta zijya warazikoze. Mu nyuma hamwe ndagutelefone ndakumenyesha ko ninjiye uribuka ko nakubwiye ko bahashize umupolisi ku muryango byaciye bicika ngira ko tanguye akaga mbere narinzi ko uhereye kuri ujya mu polisi nyene uca wera imina n'ujya mugwaye haciye haza umudokiteri atwari yarya vuriro hanyuma ahacara kebwa iyo ntamera amagabo bagira abantu dume no kuri kw'Imana ndiruka byose ni ngorane usigaye uri incapable bigize igihugu umuhungu erekana nyamupolisi yaciye intervena erekana nyamupolisi yaciye intervena nta nkobo naguhaye wewe wari kumwivuna hanyuma yishika bandanye nukuri ntibyari gukunda muri urya mwanya uwo muganga yamaze kumbaza ibibazo byinshi bitagira uko bingana nukuri kw'Imana mbe muhungu sa kuva ryari mpari nabona haye imisyo
jewe cuma ntanze akazi mba niteze ko gakogwa ku finale. Oya nukuri ntibizosubira. Ntibizosubira gute? Ko nayo nakubwiye ko wigira umuforoma ucura zezeta. En plus ndinze kukwitelefonera. Oya ni mumbabarire boss. Bako barira iki? Aha naranyegeye gato kugira ngo bibanze vyibagirwe. Nzoca nukuri iyo kosa nzorikosora neza hanyuma. Ingero ukora birakuraba. Uriko nantega amatwi. Yego ndakumva. Nkeneye kumva ko ujya muri skatata kiriho yapfuye atadedenvye. Uranyumva neza? Yego nakumvise boss. Wavyumvise neza? Okay, ntabindi. Mbeho waravye ko batagukurikiye. Nafine muracari ku meza. Shaka nyane burya ntambana atamaze byose biri ku isahani. Zabiri Ibi bintu byo kwicisha inzara amazemo iminsi. Ndavyanse. Okay. Hama basha ndabasavye mu ndangira igisokoza. Umushatse je ntawo nosokoza ntarenda bugoroye. Genda urabihajya mu kabati k'igitanda menga naho nakibonye. Ewe bandanya n'amazara kandi amagenda yeje ndahazi. Ntumva. Turapfuye. Unani biki? Turagamba yo. Kanye ubaye kikanye. Basha. Biki gahe? Kwine ibi ni biki? Sigurira ndagusavye. Kwine ndaba siwe ndiko ndabwira. Ibi ni biki? Isi test de grossesse. Urankanze. Sabwe? En plus nta nico bikubwiye. Kwine iyi ni yande. Nsigurira. Mama ko tacu bivugako. Nibikikanye. Nireka sine mu byo murimo. Oya mama ndindira gato ndagusavye oya banza umundekere gato banza umundekere. Queen iyi test de grossesse ni yande. Je repose la question. Ni yande. Ni umugenzi uyuhe wewe ko ngahira usanga atabagenzi b'abakobwa uhafise. Burya nibyo. Nta bagenzi uratweka. Mama muntu abare munsigurire ibintu biriko bibera ngaha mu nzu yanje nukuri nivyo ari ivyo. Kwine nakubarire nakubwira nahenguyo mubwire kwine mubwire nushaka mvuge oya mubwire musigurire ko wiriza mbega ko wiriza ahubwo uratubwira ivyo ari ivyo nyarutse ushaka none kwina atubwire biraguteye kurukanye bugenda bambwire mutantomore ndabasohora muje hanze nimwabona muhuje muce mugaruka. None mama ndakubaze mama hinge gato kwine wewe banza uhore kwanza mama test de grossesse ntuzicarico ndakizi. Okay none isizi mama tugirira kwa muganga yo emwe mama woheruka ivyakera ubu vyarateye imbere urakagura wowe nyene ukavyigirira muhira. Iyi rero ni ya kwine kandi ubonye utudukwego tubiri ibiri positive yo yesha bisigura nivyo nyene none mama ho ntacumva ivyari ivyo ibara ryaguye kwine afise inda reka ndabivuge neza yo mukama kigongwe kwine mwana nje waravyubahutse gakwine kwine hora reka kurira kakwiriza nabivyukweza ariko mana amagorwa anasigaye narabakanye ivy'ukuri fata ibi bintu ko bitoroshiga yemwe mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tumenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago ca gipe na kanyenyeri mbega mu bihe bigoye niyihe nyifata ibereye mu gihe twumva amakuru atandukanye. Intererano z'uno museka tuzihere kuri ndiho ku bwayo Anita avuka mu ntara ya Muramvya muri zone Bugarama ariko kababa mu ntara ya Ngozi yagize ati dufatiye ku kiganiro ca gipe na kanyenyeri inyifata ibereye mu bihe bigoye no kuvuga ukuri atega ukuri kuragoye atariko kuvura imitima ya benshi ati kuko uko gipe abandanya yereka kanyenyeri ko akwiye guheba ankete y'ubwato niko ashishikara kumutakariza ubwizigirwa ati kuko bituma mugira ko amakenga ati ca gikwiye rero nuko yarakwiye kuvuga ukuri akabwira ko anasaba imbabazi ati ko kugwa n'ivyari bibi ikibi no kugwa ntuvyuke na karebara yamaze ngo utaramunda ugatarura ibiboze.
Dieudonne Nzoyisaba nawe mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo yagize ati mu bihe bigoye inyifata ibereye mu gihe twumva amakuru atandukanye nuko hobaho kurinda kwemanga kurya umutima amenyo ati gipe akavuga ukuri uko ibintu bimeze n'akarengo ukuri guca mu ziko ntigushati bitebe bitebuke ukuri kuragaragara kukaja habona hama azosaba imbabazi ukuri kwamenyekanye kuri bose. Ndayishemeze Raymond Ibururi mu Matana ku mutumba wa Kinyinya yagize ati dufatiye ku kiyago ca Gipe na Kanyenyeri ati yakenewe gukora bishoboka byose akamenyekana ukuri kwizimira bya burya bwato kuko abanyarusangi baragukeneye naye ahandi ho ukuri kutabonetse irusangi hazuguma ukwikekana n'amakenga ku banywanyi ba izine n'akarengo abasangiye indimo nibahishanya aho bashoye. Juti Vianney nawe muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro ati mu bihe bigoye n'ivyo Gipe na Kanyenyeri barimwo ati hobaho kuvugana ukuri kugira ngo abantu bamenye neza umuco ku vyabaye ati rero Gipe nabwiza ukuri Kanyenyeri yongereye ishikane ku gipolisi nkuko mugenzi we yariko arabimuhanura n'akarengo uruto gusiga ko kubanza. Reka intererano z'umwe musi tuzirangirize kuri Jean-Marie aho yagize ati sinumvise ico kiyago cabo ndi mu bihe bigoye nk'ivyo inyifata ibereye no kwitondera ibivugwa umuntu ntajane nyabahururu akabanza agatohoza ati hanyuma ubufise ukuri kuri ivyo bivugwa agaheza akava mu gacerere akavuga ukuri ati ndahanura Gipe kurya umutima amenyo aheza ashire ukuri habona kugira ngo aruhuke ku mutima ati naho vyo muviramwo gufungwa biraruta uguhangayika afise. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize ngaha tubonereho n'akaryo gusaba mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwanya tosomera akabazo ubwije mweje gukurikira akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago kiri hagati ya John na Funderi n'ikihe cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mwumvirije ikiyago kiri hagati ya John na Funderi n'ikihe cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza ni mutwandikire kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913 eka nabo wowe wifuza kuronka igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri numero 61 ubusa ubusa 913 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubanda mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook imbere kurangiza reka twibukanye ko cagice c'amajana 868 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira ukuri murakoze tuzoba dusubira. Cari gikino Murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.